tugire Kristo. Muracyakunda Imana. Muriteze ko kuri uyu munsi wa kabiri, igenekerezo rya kabiri, ndavuga igenekerezo rya kabiri, umunsi ni wa gatatu, itariki 2 z'ukwezi kw'indwi, umunsi w'183 twasozera amasengesho y'iminsi 21. Muriteze ko hari impinduka mu buzima bwanyu zigiye kuba muri iki gice cya kabiri cy'umwaka wa 2025 dutanguye. Hari akantu wari ukwiye kugumana mu mutima. Ubundi umurundi yisobanukiwe yinjiye neza, yafashwe n'umuriro w'urukundo, yaravuze ngo bima amatwi basovuga baruhe, nta kindi biyumvira atari uguteranya, bazomara inkwi bacanira amabuye, ntacyo bokora cyo tuma duhebana. Uwa ni umurundi yisobanukiwe, umukristo yisobanukiwe, avuga ati jyawe Imana yarameze agiye muri umwaka wa 2025 ingejeje ku munsi w'183 ndi hagati ndashitse ikirego nzakura umugisha muri uku kwezi kwa Gadi. Uwo mukristo nawe aravuga ngo mbega Mukama mbeno guheba nkaje kwari wewe ufise amajambo y'ubuzima. Nafise umuceri, nafise abakobwa bafise mu ndazero, nafise abahungu bafise tatuwaje, nafise abazi kwambara pocket, nafise abazi kugira makiyaje, nafise abafise behind the back, nafise abafise amashinyere bura n'amaso nk'ay'inyana, igiteranya n'inyamaswa. Ni byiza mugabo urabuka mu bisaba Imana. Nduwawe Mukama akashire ku ntanga nawundi nize nawundi no ntibijanye yo no kwirukira atariwe byose turabyemerewe, akameranje muduga akaryoshye, byose turabyemerewe bakundwa mu Mukama. Ariko ngoma ndakwibwira utuntu 9, ndakwibwira utuntu 9, utu tuntu 9 dufate ku mutima, kuko utu tuntu 9 ni wasanga twaratse indaro muri wewe, ni mwishi ushobora gutandukana n'uko kwezi kw'indwi gakenyuka. Utu tuntu 9 nusanga twatse indaro muri wewe, reka nkwibwira ngo ni igice cyatwo, reka nkubwira ngo ni cya gatatu cyatwo, ndavuga dutatu. Nusanga utu tuntu harimo na kamwe katse indaro muri wewe, karandure disi we, karandure. Izi mbaraga z'Imana ni zimwe Imana ashira muri Yeremiya. Yeremiya arafite ubutware bwo kurandura buri kintu kimwe cyose cyangiriza ubwami bw'Imana mu mutima w'umuyuda. Ndagusabye akakantu karandura mu izina rya Yesu Kristo nugasanga siniriko ndasigura bwinshi, reka ndatukwibwire kuko Salomo yatuvuze neza. Ibintu 9 byangiriza ubuzima bw'umuntu bikamwinjiza mu gukenyuka. Umva ingene Bibiliya basi bivuga kugira ngo wumve ijambo ry'umutwe icyo risigura. Mu migani ya Salomo 6:15 ngo nicyo gituma kaga kazomwinjirana giturumbuka. No kuvuga ibintu 9 ngira ndakubwire byinjiza akaga mu buzima bwawe kandi giturumbuka, byinjiza akaga mu butunzi bwawe kandi giturumbuka, byinjiza akaga mu gikundiro cyawe kandi giturumbuka, byinjiza akaga mu rukundo rwawe kandi giturumbuka, byinjiza akaga mu kazi kawe kandi giturumbuka, byinjiza akaga mu muryango wawe kandi giturumbuka, byinjiza akaga mu gihugu cyawe kandi giturumbuka. Ibi bintu sindi bushire ku ndanga kuko ntibiryoshe, niyo mpamvu nacuranze bikanga, niyo mpamvu nacuranze bikanga. Wakaga kwagigwa gukanigwa akaga ngo nicyo gituma akaga kazamwinjirana giturumbuka, akenyuke bukumbi, abure gikitse, abure gitabara, abure kirengezi, abure buhungiro, abure twatoni 9 tuko naho koba kamwe ntukavuga uko biravuga ngo nagasigarira k'iki 10 nzokarandura. Umugabo nzongera nongere fata kandi gasigarira k'ikindi 10 ndakabibe ndakavomerera.
niko Yesaya 6 avuga. Ubwa mbere nimba uri umuntu wimbura kimazi urapfuye, haba mu bwami bw'Imana, haba mu muryango ubayemo, haba mu gihugu ubayemo, nta kintu na kimwe igihugu cyohomba ngo nuko upfuye urimbura kimazi. Nta kintu na kimwe umuryango wawe wahomba ngo nuko upfuye urimbura kimazi. Kuko hari abantu turirira kuri ibishobisho tubabone bari ngaho gusa ngata kintu na kimwe binjiza. Abo bantu n'uburenganzira bwacu bw'ukubaririra kuko tubabona bakanadutera inkuru. Mugabe yatugiye kubona mu cy'Imana, mu ntego y'Imana kurema umwana w'umuntu.